uyu wa kabiri igenekerezo rya 15 ndamukiza mu mwaka wa 2025 ishirahamwe tugira ijambo ryaramutse ritunganya inama rukokoma ku banywanyi baryo ndetse n'abarimyi b'ikawa basanzwe bashorera ikawa yabo kw'itonorero rya Maruri muri zone Kabuye komine Kayanza mu ntara ya Kayanza. Nkurunziza Dieudonné arongoye koperative dusangira ijambo yatwiganiye icatumye bakorana. Nitwa Nkurunziza Dieudonné nkaba ndongoye koperative dusangira ijambo. Ego uno munsi twakoze inama ya bose isanzwe nkuko twama tuzikora buri mwaka kugira ngo dusigurire abarimyi abanywanyi bacu ivyakozwe mu mwaka wose, byungutse mbaya hari vyahombye tubasigurire n'impamvu ibintu nka bene ivyo. Ni inama isanzwe gusa kiretse ko iki gihe hariho ikibazo c'abarimyi kubera amategeko mashasha yagiyeho yashizweho n'ikigodeka. Ivyo navyo nyene vyaba ngombwa yuko tubisigurira abanywanyi bene koperative kugira bumve ivyo ari vyo. Mu vy'ukuri rero mu vyo twashikirije babishimye kuko koperative muri rusangi yakoze yunguka yarungutse. Twabashikirije rero byose ukuntu vyagenze, hanyuma rero turavugana n'ayo mategeko mashasha ku vyakuri twasanze ari ingorane abarimyi basanze ari ingorane kubera ko bari basanzwe boroherezwa koperative ibasanga aho bari kubera ko basanzwe baraguze imodokari yabo. Hanyuma rero tukagira amasantre de transit imodokari ikaza ikabatorera umwimbu batavunitse. Ukuvuga yuko ku masantre haba amafishe ni kurya nyene ko kuri ezine nta ntuze haba amafishe umurimyi bakamupimira ikawa hanyuma imodokari gusa ikaza ikazijana kw'itonore. Ubu rero habaye itegeko ryo gufuta ayo masantre ni ikibazo gikomeye. Bagumye basaba bagize ibyo basaba bitari bike yuko odeka yokorosha kuko abarimyi bariko barabona neza yuko bigomba gusubira nka kera aho wasanga umuntu arara kuri ezine bamugemurira bagira gute. Babonye umenga bigomba gusubira kuba nk'ivya kera. Rero mugabo ko itegeko riba ryashinzwe ariko bizere ko ibisabo basavye ko n'abatware ariho bari musitanteri wa komine Kayanza niho yarari, muhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere niho yarari. Bagize ico bashikiriza bagasaba ati bashike imbere basabe badusabire izo santre zigumeho. Mugabo kumbure koperative yigore irondere zirya mashini bandikwamwo mwidondoro wose kugira ngo babone neza umurimyi ibyo yashoye n'ibyo azohemberwa byose aho ikabigenderaje. Ibyo bakavuga bati rero koperative yokwemera izo mashini zikagwizwa bakazigura buri santre ikaba iyifise ikawa zikava ku santre byose vyanditse kuri ntuze kuri ezine akaba gusa kuza kuyihingura. Ico gisabo rero bakigize ngira ngo abatwari bari yahari bazogerageza bagishikane aho gitegerezwa gushika. Ivyo kuri ico kibazo nico bashoboye gushikako. Yego twizera neza yuko ngira ngo ababijejwe bazogerageza bakabifata nka nkama bakaraba ukungene bokorohereza abarimyi kuko nukuri ni ikibazo gikomeye. Abarimyi bari bamaze kumenyera bakamenyera yuko koperative yabo iborohereza. Kira noneho no kugura imodokari yari iyo ntumbero, si imodokari yo guca amahera
imodokari yo kubatwarira intuzeye ikawa zabo ntibirirwe baravunika. Kandi imodokari nibo bayiguriye uko yavuye mu nyungu zivuye mu kawa kabo. Ari naco n'ibindi nyene twagiye turakora bivuye mu nyungu. Murabona ahantu hose hubatse intuzeye izine amatongo bagiye barayagura nyene bayakura mu nyungu zabo. Ego harabayeho ubufasha, harabaye abantu bafata mu mugongo koperative, mugabo kubera ko babafashe mu mugongo kubera ko basanze ari koperative yitunganije. Hanyuma rero baragerageza kuyifasha mu bintu bitari bike, gushika ubu rero atari iyo ngorane y'ayo mategeko, koperative gushika ubu nta ngorane yari ifise, abarimyi babo bari bameze neza. Koperative yatanguye kera mbere y'amategeko yemerewe muri 2007. Ukuvuga koperative yatanguye nyene abanywanyi atakintu na kimwe bafise. Mugabo itangura muri iyo ntumbere nyene bagira bati turabe ko nyene twoja hamwe hanyuma inguvu dushize hamwe zishobore kudufasha. Kuko urumva ico gihe itangura abarimyi bose bashorera ku matonero ya Sogestar, ico gihe yari Sogestar. Hanyuma rero nivyo nyene bagahurira yari benshi bikanka yuko bataha, kandi n'ibintu byo gupimirwa ku minzane baridoga ko bitameze neza. Hanyuma rero biyumvira kuja hamwe, ico gihe niho batangura kugira bati dushize umwimbu hamwe tukawujana muri ntuze muri Sogestar badufashije. Nukuvuga yuko ico gihe baca bagira amasezerano na Sogestar, abarimyi bagashira umwimbu hamwe bakabaha amafishe uko nyene bagashira umwimbu hamwe, imodokari za Sogestar zikaza zikabatorera umwimbu hahandi nyene bagasha babajana. Hanyuma ico gihe bakazijana amafaranga bakayahemba ntuze Sogestar ikayazana ku bakuru b'amakoperative. Hanyuma bakuru b'amakoperative ku bakuru b'amashirahamwe ico gihe, hanyuma bagaheza rero bagahemba abantuzeye abarimyi babo. Hanyuma rero vyagiye kubiraduga baratinda barabona ko bonyene bashobora kwibakira itonorero. Baratinda rero baragira ico novuga mini station bararonka umufasha arazana akamashini gatoyi twadukawa rero twabo tukagenda turasyebwa bakadusya. Hanyuma rero tukazijana kuzikoboza umuguzi akazigura. Urumva rero yuko koperative yabandanyije ikura iragura amatongo, abanywanyi benshi barinjira muri koperative barayihurumbira kubera kuri ico gihe baguma bagenda bunguka. Bumva n'ubu unye ikintu gituma bahurumbira ntuze koperative nuko koperative bakirira umwimbu ikabahemba kare, hanyuma kandi ku rudandazwa rw'ikawa ruheze naho nyene bagaca bagira ico baronse kuri urya rudandazwa rw'ikawa. Biri no mu mategeko, umuntu ntafata ngo avyiyumvire, biri mu mategeko. Hariho ibice by'inyungu bija ku barimyi b'ikawa, ibice by'inyungu bija muri koperative, amaprima ahabwa abakozi bakoze neza, inzego, ibintu nka bene ivyo byose rero birimwo, ku buryo rero amafaranga ava mu ikawa yabo n'ubundi yongera akabagarukako. Reka tubashimire. Murakoze.